naje natangaye ahubwo nagomba ndakubaze none we nk'umuntu w'umwama hafi mwama muri kumwe ndaze muri mu rukundo we nakuze no kuze je maze imisi vraiment ntamubona naho nari navuze ati je ninje YouTube mbona irya post ya INYISHU media ndavuga ati aha ejo nzindukira kwa Ntare avuga ati rirya shamba mpaka turi jemu ariko ndabira kuntu twagutsungurutse ndabira n'ukuntu nanakomeretse deja bigaragare rero kuze hangira ntiyo bari muri rino shamba kuko gusa nka postinze ibintu mutabonye none ntuzi hari gihe twosanga rega ijya foto ari ya kera oya kuze kuko je ndamuzi iri shamba ntabyo yozamo kuze cambere ikintu kimuranga cambere n'ubwoba umuzi kunsomvya naho mukorana ujya ntabwo Sali bakuzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo ndinga anye muri rya shamba ry'urukundo rya shamba abantu benshi cyane mukunze kuvuga ko amajambo menshi ngo mbengo rijya shamba ngo Ntare ngo kunda kujamo ngo mbengo ni kubera uri Ntare so rero kuri no munsi rero ndi kumwe nande ndi kumwe n'umudemu nga anye novuga ni madame nde tubariri madame kuze apo ubibwirwa niki kuze wacu ntararongora cyonyine nakubwiye ko nava muri iri shamba ntamubonye kuze hano mva atana amahoro mfise so bakozi ba INYISHU media iri shamba rero ni rimwe kuze mwabonyemwo post ejo mwijoro twaraye dushizeko baduhaye amakuru avuga ati kuze ntagitonda ku kazi kuze yirirwa muri rya shamba kumbe rero iri shamba mba ryararyoheye abantu mba ryaragizeni kuze nawe ngo yaraje muri iri shamba ariko twazungurutse twamubuze rero nshimye kwatsa kamera kuko twari twazungurutse ndavuga sinyo vino nta kije kamera ko kuze tumubuze nanje kurondera kuze turamubuze nshimye kwatsa kamera kugira ngo tuyage kwanza mumanze mubone n'umuntu twazananye muri rino shamba ry'urukundo dada fresh meze bo ni madame kuze ariko twamubuze numva bana gusa navuze ko navanga ntamubonye ariko una ahantu nasimvye kuze ni kubera kare karagira ibintu nk'ibi aza mu ishamba nyideje none kuze je naje natangaye ahubwo nagomba ndakubaze none we nk'umuntu w'umwama hafi mwama muri kumwe ndaze muri mu rukundo we nakuze no kuze je maze imisi vraiment ntamubona naho nari navuze ati je ninje YouTube mbona irya post ya INYISHU media ndavuga ati aha ejo nzindukira kwa Ntare avuga ati rirya shamba mpaka turi jemu ariko ndabira kuntu twagutsungurutse ndabira n'ukuntu nanakomeretse deja bigaragare rero kuze hangira ntiyo bari muri rino shamba kuko gusa nka postinze ibintu mutabonye none ntuzi hari gihe twosanga rega ijya foto ari ya kera oya kuze kuko je ndamuzi iri shamba ntabyo yozamo kuze cambere ikintu kimuranga cambere n'ubwoba umuzi kunsomvya naho mukorana ujya ntabwo ujya afise ubwoba bwinshi cyane muri iri shamba ntaco yohakura sawa none rijya foto yavuye rero ko none ifoto ivanga ariko nawe ndi kubona none ifoto twe none kwanza tubarire none icyatumye buza kumurondera kuze ni giki Ntare numvugisha amagambo menshi bakunzi ba INYISHU media icyatumye uza kurondera kuze ni giki uri icyatumye nza kurondera kuze sinikinzi shaka ndamubaze impamvu ari karangira ibintu nk'ibi yakugize ibi byo kunyinyegeza nkuko umengo none akunyegeza iki haje umuntu atinya ishamba bivanye nico yaboneyeyo we ni giki ubona ko yabonye wawe gituma guhunga Ntare ntabyo nzi nanje gituma akora ivyo bintu oya sigura hari ivyo utamuha ivyo ndamuha hari ahantu mugera ugasanga nyene uramubana Ntare jewe nakuzanye ngaho mfashe kurondera kuze sinaguzanye uzurntera amagambo mbaza ngo ivyanje nawe oya none je ne mba wanzanye ngaha nase kubikubariza hariye ndavuga ati je ndabikubariza he nitwashika ngaha ndazi ivyo suraza kubimbarira wowe ntubibona none kuntu bimeze na umunsi wa nyuma muheruka no mwanya ari wo kuterana amagambo umunsi wa nyuma muheruka kubonana nakuze mwari mwaraye mubi urumva ivyo navyo winjemo nibiki ni mwari mwaraye mubiki okay ivyo abakunzi bagira ntabyo zi we ntukundana none muri ko murabikora wumvagira gute neza canke na
yo ntare ndagusabye fasha turondere kuze utumva nawe utabishoboye umbwire je ndamwironderane kuko simva ngaha ntamuronse genda none we ko twagenda hari anye uri kurasimba imiferege raba n'intoki zawe kuntu zage ntare ntaco ibi byose ni byerekana yuko ndamukunda ariko ibintu ari karangira sivubre ibibereye ijisho ariko kuze yikondera ubudemu nyene bucangamutse muri no ivyo ntavyonze gusa ndavyumva vraiment kandi kenshi ndavyumva mu bo bakorana so sinzere ivyo bintu yabiba none we muri kumwe none kuze urabona bimeze gute yega twibira akabanga twe kubera twe tubona amenga nyene hari ibintu bitagenda je kuze tumaranye iminsi tubonana mbona ari simbo nyene gusa hari umwanya maze iminsi mubonana niyo misi heze nyeye kuntu twari tubonana nabona ari sawa no mirya misi yaragwa mwabonana mundwi mwabonana nk'icuro zinga mundwi nyimba tutabonanye basi twa telefona na period video mubonana incuro zinga mwabonana incuro zinga mundwi akabiri so bakoze bagisha media ibi ni bimwe mu bintu turiko turumva ku makuru aranga kuze uretse ko ico gituma ataza no kukazi mwanya munini baba ari kumwe nawe oya njewe tubonana kabiri kuko miyo minsi 3 yoyo aba ari minsi y'akazi tubonana yani turi kumwe byari bizwi ko hari kuwa kabiri no kuwa kane gusa niyo minsi mwategerezwa minsi twabonana nk'amarano nk'amasahanga mu gatondo gushika nta n'amasaha 5 wapi yacambwira ati naza mbona telefone isonye cyumva ngo boss aramamagara nkabwashe akazi sako kwirengagiza nyaruka kwa kuntu nyene abahungu murazi kuno mumeze muteye mushuhirwa mubonanye n'umusheri wayo mutaba mushaka kuvana nko muri ico gihe shaka kwigira nkudashaka kugenda kukazi nkamubwira akazi n'akazi genda je turabonana mu nyuma ariko none nko muri kijya gihe usanga hahera umwanya maze nk'amasaha 2 muhira nkaza numva ati ngo kuze mbonanye n'uyundi mudemu mu kabare oh my god ico byumva biragucana kandi we yavuye iwawe mwamaranye umwanya muto ubwo nkamutelefona nkamubaza ati so be urihe bari uyundi mugenzi afise numvise nkamubwira ngo bani bobo ico mushikiriza bobo urazi ukuntu kimeze urazi ukuntu bipanze none nko muri kijya gihe wewe muri kumwe n'umukunzi wawe ukabona mumaranye umwanya muto yaragiye we ucyumva kimushaka kuri we wacu bitahura gute none wumva ne gucangirike mu bisanzwe mwebwe abahungu murabo kubembereza so ari n'amafaranga mu bisanzwe ja gukora ko ntaco ndamusaba nyime umva agera gusoma ntaco yarafise atama ariko miyo ndwi heze mu misi agenda ariko nawe ntaco wamwiye ntaco asaba urakimu ariko hari amakuru amwe twagiye turumva bavuga kuri wewe nakuze avuga ati ngo sanzwe ufise imbanyi yiwiwe aya makuru jewe nshaka ndayaronkere ku muco yoba yizeyo so kuri ibyo nivyo urazi yuko abantu iyo bakundanye haba ibintu byinshi so nanje mu minsi ya mbere tubonana nakuze haize iminsi vraiment nanje narabonye impinduka ariko nibaza ko mfise inda ariko ntabwo byari byo narabonanye nakuze ucubona ati anye hari geno usanga natwaye inda ucurahitamwo kugira kuyikura nyene oya ntabwo nakuyemo inda je oya so bakuzi banyishu media muriko murumva rero uno mwigeme twe twaje muri rishamba ry'urukundo none nko gushikiza isa twazindutse nga muri rishamba twamubuze kuze nkamwe none twotaho ko nyene tutamubonye kuri wewe wo jana umubabaro canke umunezero canke wo kuyumva gute ubabara kandi cane so kubabara gusa mbese nava nungaha ntamubonye kuze ariko je ngo bangenda amasaha time is over genda naco jonsige ngaha ariko Jesse no bavuze ati we wajanye umuntu hariya muri iriya shaka uciyuva yuko nyene none nini twavina uko nyene nkagusiga nkagenda ukagira ikibazo
baca bakumparura muragusize muri rishamba ntare nje naguhaye uruhusha we niwumva ushaka kugenda genda nje ndasubiramwo nce aho twaciye hose ndamurondere kuza ko numva atamahoro mfise ariko we ntubona ko wasaze mu mutwe wapande we nakuze rekana nibyo nubwo nusara ntaco wasariye rimwe we nagusiga muri rishamba rinye cyana we abantu muri yahura nuko ntare nakubwiye nuba ukeneye kugenda ugende Johnson nga nta kibazo Jesse mva ngakuze ntamufise canke ntamutahanye ndamubaze basi ico dupfa ariko ndamusaba imbabazi umva atamahoro mfise naki pori sana bakunze banyinshi meje icamba basi umviriza basi hari abasi muri ya ruhande twe nitwabyo tuje kuraba mugaje hari yatubuze ca nta Jesse ngumanga wa ntare bavuga ati biri kureba irya nawe ari n'amaguru none by'amaguru je nguma ngenda inzungurukira ubusa haguruka onye tugende ndumiwe